ubonute hano muri este ntago panafricanism iragera ku rwego ruri hejuru. Cyakora abantu bitwa imbonera kure bo bageze kure kuri icyo kintu. Kwa kwimbonera kure yo zidahaguruka Uburundi babwarasambutse butakiriho. Boro bamaze kuvuga bati natwe igihugu cyacu kigomba kubaho, bakanyunda umuntu wari wese ushaka kuzana kavuya aho hantu igihugu cyabayeho. Nje nemeza ko hano muri este buri bantu bose bagize imyumvire nk'imbonera kure ibihugu byabo byabaho cyikenga. Donc ntago turamenya ubwenge nk'ubw'imbonera kure nicyo navuga. Ariko bamwe mu Barundi n'abakurikirana hafi bibera yo bazishinja ngo kuba zarakoze ibikorwa by'ubwicanyi. Aba imbonera kure umuntu uzimenasa n'umuntu wagaragaje ideology ko Uburundi butagomba kubaho. Donc umuntu ushaka guteza akavuyo hariya. Ariko uri umuturage usanzwe uva ku kazi kawe ukitahira ntibakukeke ibintu runaka bakwica batese. Donc umva se yo mena basogokurukera baratuganira basogokurukera baratuganira bagwanira Uburundi nabuzukuruza bagwanira Uburundi nabuzukuruza bakaja ukinzuzi zitagira ibiraro bakaja ukinzuzi zitagira ibiraro bakagwana n'ingona bakagwana kubaza ati Burundi bufise indege zingahe za gisirikare. Ivyo ntukeneye kubimenya kandi ntavyuzi. Mugabo zishobora kuba zihari nanje ntavyunzi. Ko aya namakuru ya gisirikare. Kandi igihugu gitegerezwa kugira ibanga. Igisirikare gitegerezwa kugira ibanga ry'ibikorwa byacu. Agaca hirya agaca noro Kivu akamanuka side Kivu akabageze akamanuka Uvira. Wewe wumva wo kwihangana gute? Oya ni vyiza yo uja kumutangira hanyuma mukaja kugwanira hiyo mukazitira. Mu Burundi dukunda kuvuga ati kuzitira utaronegwa. Hari impamvu nyinshi rero ituma Abarundi bakwiye gushiramo ingufu zose zishoboka muri iyo ntambara. Shiramo ingufu zose zishoboka. Kandi ndabizi yuko Abarundi iyo tere burya basanzwe bayimenyereye. Kandi nkundira tubaramutse mwebwe mwese mudukurikirana, turongeye kubaramutsa. Today nagarukanye umushitsi wacu mu kiganiro gishize mwarabonye umwihezi wiwe nibaza ko mwamukunze. So tutarandiriye reka tongere tumugarukane imbere ya byose ariko tubanza kumuha ikaze abanze abaramutse. Karibu umushitsi. Urakoze cyane kumpa ikaze. Nibaza yuko tusa namaze kumenyerana n'abadukurikirana. Jewe ni J-Doc Beshi Muranzi. Turagarutse rero kandi kugira ngo dusubire tuhanahane amakuru mu bivugwa hirya no hino cyane mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibisigaye Liam urakomeye umeze neza? Je meze neza cyane nizere ko nawe umeze neza. Sawa je n'abadukurikirana bameze neza. Abadukurikirana bameze neza kandi nanje meze neza 5 kuri 5. Bisanzwe umuntu yariye iyo dusenga tuvuga ati uribyo kujya bidukwiye umunsi. Wariye ukaba ufise impemu uhema uwo munsi. Je ni abantu bemeza ko atakibazo na kimwe afise uwo munsi. Imana ishimwe cyane. Hama nawe dukurikirana utameze neza. Ikintu ca mbere kiryoshe no gusenga. Ibibazo ufise kumburejo Imana ishobora kubirangiza. Tunasengera n'igihugu ca Kongo. Cyane ko twashize Imana imbere. Guys tuko turasengera igihugu ca Kongo. Nawe wowe amasengesho yawe muri commentaire turakeneye. So tutarandiriye cyane reka tutere tubaza umushitsi wacu. Muri Kongo hamaze iminsi hari imigwano. Biranavugwa ko igisirikare cy'u Burundi naco kiho kiragwana. Twagomba dusesangurire iyi migwano Abarundi bagiyemo muri Kongo. N'uruhe ruhara ku gisirikare cy'u Burundi kubona kiho kigwanira muri Kongo. N'uruhe ruhara ku Burundi? Mu mico n'imigenzo y'Abarundi Abarundi bakera baravuga bati burya inzu y'umubanyi iyo itewe iyo ubonye iri kwirasha utegerezwa kumufasha kuzimya. Kubera yuko ntubuzi yuko ejo uwo muriro ni waheziwe
yeah utaza kugushikira nawe gushikira inzu yiwawe kera babivuga gutyo kubera yuko kera bubaka inzu z'ivyatsi baba babizi yuko kandi baragira bya bintu bita byo gusobanya by'amakorotire ntivyari bwazi babazi yuko iyo umubanyi hiye ni wawe itegerezwa gusha kuko murabangikanye urugo nawe rubaza kwaka kandi rwatse n'inzu irasha. Nico gituma rero kugira ngo tumve impamvu Uburundi bukwiye kugira uruhara mu bibera muri Kongo, tumve n'impamvu Uburundi bufise ibituma vyinshi bituma bugwana canke bituma bwogwana nabwo muri Kongo. Bisaba tubanze tuyihweze kwisi ahatandukanye naho bimeze gute, yeah bavyifata mu gute iyi intambara nkizo zadutse. Reka duhere hagufi mu Burusiya. Uburusiya mu mpamvu bwatanze zatumye butangura kugwana muri Ukraine. Bavuze ati tugiye kugwana twitanze abanyamerika kuko burya bagira badutere bari mu kudutera nuko amakuru twari dufise yatwereka neza yuko bariko barategura kudutera. Bamaze kubona bazana ibikoresho vya gisirikare vyinshi begereza muri Ukraine, bazana abasirikare begereza muri Ukraine, baramuna ati umwanya n'umwanya turategwa. Burya Amerika n'Uburusiya hariho intambwe nini bari kure na kure. Mugabo kugira umubanyi mufatanije akwegereye akaba amaze kuba adafise umutekano, akaba amaze kuba ari mu bohungabanya umutekano wawe, ucubona yuko nawe ubusugerejwe. Twibukanye yuko mu ntambara iyo twise intambara y'ubutita canke guerre froide, Uburusiya bwajanye ibikoresho muri Cuba ku marembo ya Amerika. Amerika irihweza iravuga ati aha anyi ko biri kose biri muri Cuba mugabe ivyo abo birondera ni twebwe. Ravuga ati ni mpaka tuje mu biganiro kugira ngo bino bikoresho hano ma bombe nucléaire avanwe muri Cuba. Kandi barumvikanye na Amerika, Uburusiya bwarumvikanye na Amerika ivyo bibombe bivanwaho. Kuvuga iki rero? Iyo umubanyi wawe atunze umurozi, ubizi yuko uwo murozi ntazoroga uwo mu nzu ku mubanyi, ahubwo azoroga ababanye b'uwo mubanyi. Iyo rero turiko turihweza biriko biraba muri Kongo, iyo leta yihweza nayo ibibera muri Kongo ikabona abitwa ko abagwanyi ba M23 bose, ntuvuge ngo u Rwanda ngo urumva ngo iki ngo igisirikare ni teni. Igisirikare ni teni gusa. Mugabo abari ndani abambaye iyo teni nibo bujya bo gushira ku inguvu. Kuvuga rero ngo bajya ngo bambaye ngo teni ngo za M23 ngo ziriko M23 cyangwa ngo ziriko ngo ntumbaze. Ikibazo si bajya abantu bambaye casquette ya M23. Ikibazo ahubwo abo bantu bambaye iyo teni ni bande? Nico bujya leta iheze, nico abategetse b'u Burundi baheza bagahagarara ko bavuga ati ni bande bajya abantu. Kubera u Rwanda hajya ahantu uruhara rwabo rurigaragaza. Gituma uruhara rwabo rwigaragaza ni gute ibintu byose bivugwa muri Kongo na M23 ubimenyeshwa n'amamedia yo mu Rwanda. Aho nta kibazo kirimo. Ni gute abajournaliste bo mu Rwanda aribo bakoroka za Nord Kivu, za Sud Kivu, za Uvira baje guha interview cyane bariko bavugana na televiziyo y'u Rwanda na televiziyo y'u Rwanda, amaradiyo yo mu Rwanda yose ugasanga ni yari kwara ha support abantu biswe M23. Mbega ho yiriko wumva umuntu bita Sultani Makenga
cyangwa ukaba uri kurumva umuntu bita Wiringoma. Abo bantu babiri nibo bazara tete ku mutwe, nibo principal w'umutwe wa M23. Abo bantu bose kugira ngo unyumvishe ko bizi Kinyarwanda atariyo bavukiye cyangwa atarico bavukanye biragoye cyane. Utegerezwa guca wumva rero impamvu u Rwanda rwisanga canke atawovuga yuko rutari mu biriko birabera muri Kongo. Hacaza impamvu rero ituma u Burundi nabwo bugwanayo. U Rwanda n'u Burundi mbe bibanye neza. Ihibambewe ntibibanye neza. Gituma bitabanye neza n'umupaka urugaye. Sivyo? Kandi ntugaye uwo munsi na 2015 warugawe. Mu kugara nukunye bavuga bati abagombye gutembagaza ubutegetsi mu Burundi bose bari mu Rwanda. Bahungiye mu Rwanda. Bavuga ati diplomasi baragira nta bavuga ati abo bantu abo bantu mu baduhe biranga. Hari impamvu rero u Rwanda ico gihe rwashizemo ingufu kugira ngo kudeta yo mu Burundi ibe nubwo itabaye. Iyo mpamvu rero ntipfa iriho n'ubu. Kandi nawe yagiye iyo mpamvu n'ubiriho. Abarundi rero bakihweza bavuga ati ejo ibintu biri kubera muri Kongo bishobora kuvyurana neme byabera mu Burundi muri 2015 ikadusanga tukabisubiramo. Kubera yuko uriya muntu atubaniye nabi, niko inzego zikunda kuvuga ngo ajya muntu ngo atubaniye nabi. Kandi atubaniye nabi kandi nawe nyene aravyiyemerera. Iyo uri kurabona mu generale nk'uri ya James Kabarebe ariko aravuga ati twebwe abanyarwanda dufise ikibazo. Ati dutegerezwa kubana neza tukunga ubumwe. Ati kubera ejo tukagwana cyane tukaja mu bibazo naho dufise tuzohungira. Ijambo yivugiye muri 2000 hari mu mwaka uheze. Naho dufise tuzohungira mu Burundi ntitwojayo kuko ntibotwakira. Muri Kongo murabona ibiriko biraba. Mu Bugande naho ntibotwakira. Tanzania nabo ntibotwakira. Ati mu bisanzwe akarere kose twaravyonze twarakononye twaramaze kugatobanga. Akarere kose tubanye nabi baramaze kuturambirwa. Namajambo yivugiye mantu zenya ariho kuri YouTube ntibifudika. Twaramaze kukavyonga. None uwo muntu gashaho wazibiye kwavuga ati kuri uno mupaka duhana rubibe ndazibiye. Agaca hirya agaca noro Kivu akamanuka Side Kivu akabageze akamanuka Uvira. We wumva wo kwihangana gute? Ni vyiza yo uja kumutangira hanyuma mukaja kugwanira hiyo mukazitira. Mu Burundi dukunda kuvuga ati kuzitira utaronegwa. Hari impamvu nyinshi rero ituma abarundi bakwiye gushiramo ingufu zose zishoboka muri iyo ntambara. Shiramo ingufu zose zishoboka. Kandi ndabizi yuko abarundi iyo tere burya basanzwe bayimenyereye. Niko bakunda kuvuga indongozi basanzwe bayimenyereye. Yego tukiraho nyene u Burundi n'u Rwanda turabona hari cuka kibi. Mbere abahinga baravuga ko umwanya n'umwanya u Burundi n'u Rwanda dushobora kwambikana hakaba intambara hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Nagira nkubaze eski nkamwe Burundi iyo ntambara ibaye u Burundi buna bwokora gute kugira ngo butsinde iyo ntambara? Intambara y'u Burundi n'u Rwanda irashoboka. Igice kimwe irashoboka kuko nabivuze hari impamvu cyane hari inyungu ituma u Rwanda rwivanga muri politike y'abarundi. Igihe cya kabiri nuko
tumaze kuba tumenya yuko impamvu intambara ziba mu karere ntibiva ku karere biva ku bazungu bivanye n'inyungu baba bafite muri ako karere sibyo intambara rero irashoboka ariko ku rundi ruhande nago nyene ishobora kudashoboka impamvu idashoboka ni iyihe twarabonye mu misi mikeyi Sebarundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye avuye muri Amerika hanyuma aja no muri Ethiopia aratubwira ati abari biteze ko intambara igiye kuba mu Burundi hagati y'u Burundi n'u Rwanda ati nibateshwe bate canke basubiza mero mwisaho intambara ntikibaye kumbo yavuze ati twaraganiriye n'inshuti z'u Rwanda ntigeze avuga ati baravuga ko abanyarwanda ari indyarya ntigeze avuga yuko baganiriye n'inshuti za M23 baraganiriye n'inshuti z'u Rwanda intambara ntikibaye sivyo ugaca arashiramo akantu haravuga ati nta wuzi Mose w'igisuma nubwo biruko tugume twiteguye mugume mwiteguye sivyo byumvikana neza yuko muri uwo mwanya hari ijambo yari afise burya iyo tubona abategetsi twambara amakostime bambara amakostime bava mu bihugu bitandukanye bitavye ingendo kanaka burya akeshi bivugwa impamvu z'ubwo rugendo hani gihe zitabarizo sivyo bari abategetsi bo mu bihugu bitandukanye bari mu masengesho muri Amerika ariko muri ajya amasengesho ntibivuze yuko badashobora guprofita bakaganira n'ibindi twe tutamenya muri diplomasi bagenda muri Ethiopia gutora umunyamabanga mukuru wa Afrika ntibivuze yuko hambavu y'ibyo bataganira ibindi twe tutamenya muri ibyo rero barabaganiriye nibyo byatumye bavuga ati iko biri kose intambara ntishobora kuba ego sivyo intambara rero ntishobora kuba hagati y'u Burundi n'u Rwanda ariko kandi niyo yoba sijyambere bazoba bagwanye yaranabivuze president ati tuzobibutse mu Kirundo sijyambere bazoba bagwanye baragwanye akatari gake muri kahise baragwanye akatari gake muri kahise ariko kandi uwatsinze arazwi Kongo burya sijyambere bagwanye kuko M23 iri kurashusha ubu munsi ntitwirengagize yuko 2012-2011 yari yafashe Goma yaragwanye muri Kongo urugamba rurashuha barafata Goma ariko mu nyuma ngabo z'u Burundi Sasadeke barafashanya na FRDC M23 iratsindwa kandi M23 ico gihitsindwa umuco umwe wahungiye mu Rwanda ivyo birazo byaraboneka ubundi muce wahungiye mu Bugande wa M23 kandi abo bantu amazina yahungiye ico gihe aho hantu nubu ni yagize M23 nubu bisigura yuko igihe kimwe carashitse umugura asubira gukenerwa abari bawugize bongera barahabwa go ahead baragaruka ku rugamba sivyo none ati uburundi n'u Rwanda mbega bishitse bigategwa bishitse bigaterana bikagwana hotsinda uburundi bwo kwitwara gute kugira ngo butsindi intambara bwo kwitwara gute mu bisanzwe intambara igwanwa n'imico itatu imico itatu Burundi nebwo bukwiye kuca bwiyevare bakamenya ati mbega kuri iyo mico itatu yose duhagaze gute sivyo umuce wa mbere ugwana intambara ni abasirikare sivyo abasirikare mu Burundi dufite abarundi abasirikare bangana gute
mbega barafise amaforomasiyo akwiye aho nta kibazo kuko baraforomwe bikwiye, baragwanye intambara zikwiye zitandukanye, Somalia baragwanye, Centrafrique baragwanye, Congo baragwanye, Djibouti baragwanye hatandukanye, sivyo? Mbega dufise abasirikare bakwiye bafise formation ikwiye, Burundi buhagaze gute? Ni biyevaliwe, shabiyevaliwe hagati duhagaze gute? Abarundi hariho ibintu abazungu bagira ngo diplomasi ngo demokrasi cyangwa gateka kazi na muntu cyangwa amategeko mpuzamakungu, ugasanga baravuga ngo imbonera kure, urumva ngo abantu bita imbonera kure, ngo umugambwe uri ku butegetsi ngo iki ibyo onye hariya mu bihugu byo hanze. Mbega muri Ukraine intambara itera bavuze ati nta muntu w'umuva bose hakurugamba mwese ni muje mu gisirikare, sivyo? Bisigura iki? Eske babateguye ujya munsi nyene kuja mu gisirikare canke hashobora kuba hari abandi bantu hashobora kuba bari bamaze gutegurwa buke mugabo mu buryo utazi, sivyo? Igihugu cyose kigira abasirikare bari muri leta, kikagira n'abasirikare bita abareserviste, abareserviste. Muri abareserviste rero muri cya gitigiri cy'abasirikare ubundi butegerezwa kuba bugira, butegerezwa kuba bufise ntabantu twita abareserviste. Muri make rero umuntu wese w'umurundi ni umusirikare, sivyo? Ni umusirikare ku nyungu z'iki, ku nyungu z'igihugu. Je namavuga ati ikintu ca mbere kiza ni igihugu, urukundo w'igihugu rutegerezwa kuza ubwa mbere. Wa muntu we wavyanka wavyemera, urukundo w'igihugu rutegerezwa kuza ubwa mbere, kuko ejo uri mu ikambi muri Tanzania bariko baguha inusu y'intete, ntuzovuga ngo ukeneye igitoro, ntuzovuga ngo ukeneye igitoro. Umunsi uzoba uri muri Kongo wahunze, mbe uzoba wahungiyeyo nabo bariko bahungira ino. Umunsi uzoba uri mu gihugu kanaka mu ikambi kanaka wahunze, ntuzovuga ati nkeneye connection internet, ntuzovuga ati nkeneye amazi, nta amazi yacitse, oya sivyo. Nukuvuga rero ivyo byose bindi byose tuba turiho turituraguza, bikenerwa ari uko waraye mu nzu, bikenerwa ari uko waraye neza. Urukundo w'igihugu rutegerezwa kuza imbere. Abarundi bose rero mu bisanzwe n'abasirikare kuri gwa ruhande rero nariko ndavuga ati ku ruhande w'igisirikare, igisirikare turagifise, sivyo? Ikintu ca kabiri, ikintu ca kabiri gikenerwa ni ubushobozi mu mafaranga. Ubushobozi mu mafaranga na ekipema ya ca gisirikare, sivyo? Ubushobozi mu mafaranga nibwo bugira ekipema ya ca gisirikare. Ubushobozi mu mafaranga ntibazoguhende, nta gihugu kitagira amafaranga y'igisirikare. Kandi wanashaka na keshi amafaranga ajya batogwa muri ibi ati ayagiye gufasha igisirikare canke iki, igihe byose baba biri ku mugaragaro. Nico gituma uri kuba ariko baragira amakrasema y'ibisirikare bikomeye ku isi canke ibisirikare biri amanivo y'ibisirikare, ushobora gusanga igihugu kanaka cabuzemo kitarimo kuri iyo krasema. Si kuvuga yuko ata gisirikare gifise, ahubwo hari ibihugu bitamo kwimana amakuru y'uko igisirikare cyavyo c'ivyo bihugu gipanze. Bo kubaza ati Burundi bufise indege zingahe za gisirikare, ivyo ntukeneye kubimenya kandi ntavyuzi, mugabo zishobora kuba zihari, nanje ntavyunzi ko aya n'amakuru ya gisirikare. Kandi igihugu gitegerezwa kugira ibanga, igisirikare gitegerezwa kugira ibanga ry'ibikorwa byacu. Amafaranga rero abahari, ekipema irahari, upfumura ibindi byose, mugabo hageze ku rugamba. Monami nimba ubona abategetsi bavuga amajambo bakishigikira, nuko babizi yuko hariho ukuntu bahagaze. Uko kuntu bahagaze rero nibo bakuzi. Kanatsinda n'inzego zavuze ati uzobikenera azodusomborose,
turabe uko bimeze uzokenera kumenya ko hari ivyuma uzokenera kumenya ko ivyuma bihari azodusomborotse turabe uko bimeze sivyo hanyuma tubirabire kuri tele uwo n'umuce wa kabiri umuce wa gatatu ni umuce wo kumenyesha amakuru media ico kintu renda shaka tugihagarareko cyane hajya ikintu bita urugamba tegezwa kugira media sivyo kubera kugwana woshobora kugwana abasirikari jana ukabica abo mubasi mugabo urakeneye umuntu aza kuvuga ko wabishe wewe wabishe mwari hajya none nindabimenya sivyo wewe nko unyuri kuraraba mu ntambara muri Kongo uhora wumviriza amakuru ayahe yo ikinyamakuru cyo muri Kongo nta na kimwe unye mu ntambara z'Uburusiya na Ukraine zabaye uzi ibinyamakuru bingahe byo mu Burusiya byinshi uzi ibinyamakuru bingahe byo muri Ukraine byinshi mu ntambara zabaye muri Israeli n'Abarabu wowe mpakarorero cy'ikinyamakuru kimwe cyo muri Liban ntacuzi nukuvuga iki rero mu Burundi bisuzume ndiko ndavuga ya mishi 3 twisuzume mbega media zihagaze gute kuko ku rugamba Uburusiya butera Ukraine ibintu byose twashobora gusoma mu binyamakuru nibyandikwa n'ibinyamakuru byo mu burengero by'abazungu Amerika Bongereza BBC za ntuzenya za Voix d'Amérique za France 24 za RFI za Guardian ibinyamakuru bitandukanye by'Iburayi mugabo ni hagati mu ntambara twagiye kumenya yuko habaho za RT News Russia Today kubera iki barahavuye barabona ati twe turiko turagwana wica umusirikare umwe muri Ukraine mugabo BBC kavuga yuko abarusi y'ijana bapfuye mu ntambara havuga ati dushiremo inguvu muri media ibinyamakuru dutangura kubimenya havuga ati hari ahantu ifu yuko tuza turavuga ibyahakorewe kuko ari umuntu azi afisa karimi hamwe afisa karimi karyoshe gasosa kandi yamaze no kumenya kuvuga abantu bakumva ushobora kubikora akavyitirira reka ndaguha kandi karurero uwo munsi urazi yuko ibinyamakuru 200 byo mu gihugu kibanye byoshobora kuvuga ati burya rero aeroport Melchior Ndadaye ibujumbura M23 yayifashe uwo munsi mu gitondo kandi nta n'umusirikare n'umwe yahahonyoye wa M23 kandi mirikiragenda ukuri kwame indege ziriho ziraguruka ukuri kwame bavuga ati ba M23 yayifashira ibujumbura ikinyamakuru kimwe 2 3 bikayihuriza cy'inkuru ntuzenya BBC gashishirako Voix d'Amérique gashishirako twomarindwe yose turiko turisigura tugomba kwerekana hari n'utagutahura tugomba kwerekana neza yuko ikibuga c'indege kiriho kirakora kitafashwe ndavuga ati yizuye n'ibya video za kera ugapostinga video ati zo ni za kera uwo mwanya rero wo kwisigura bisigura ko uwundi nawe bari mu bindi bikino bizotuma wongera kwisigura kandi sivyo hari agaciro ama media benshi hari agaciro badaha ama media si tugaye wacu mu Burundi ariko twibagira yuko Al Jazeera ni kinyamakuru c'abanyakatari Al Jazeera muri muco twise Printemps Arabe mucise Printemps Arabe Al Jazeera sous financement y'aba Occidentaux yarakuye aba president batari bake harimo ba Mohamed Morsi mu Misiri ihitana ba Libya ba Gaddafi muri Libya kuma montage n'amakuru atariyo sivyo za Tunisia aba president irakura za Algeria rero media kiba ari ikintu gikenewe ku rugamba ni wa muco wa gatatu rero ukenewe kwisuzuma kugira ngo tubone yuko
tukisuzuma tukamenya ati mbega aho duhagaze neza duhagaze neza ariko haracariho ibyo sinda byinjiramo. Leta niyo ikwiye kwisuzuma ikaraba ati inzego z'u Burundi zikisuzuma zikaraba ati mbega aho duhagaze neza, aho badahagaze neza, aho tudahagaze neza bagashiramo ingufu. Amamedia ndabona mwe amamedia atandukanye muri ko muritanga mukagira hariho urugamba rw'amamedia. Guerre médiatique ni urugamba rukomeye kandi iyo utarushizemo ingufu uratsindwa. Ekipema ya gisirikare uyifise, abasirikare ubafise, amafaranga uyafise, mugabo iyo ibyo uri kurakora bitagira ubivuga uratsindwa. Igoma umunsi hafatwa nta ikintu na kimwe cyo twemeza yuko hari hafashwe. None je niho nari ika kandi nawe so wari wayibona ku mbuga ngurukana bumenyi gusa, ubona ku mbuga ngurukana bumenyi. Rero yuko ahantu hafatwa canke birashoboka yuko ahantu havugwa ko hafashwe kandi hatarafatwa, kandi abasirikare medika kumvisha yuko ari busigaye aho hantu winyegeje ari busigaye, abandi bose bamanitse amaboko ari we usigaye aho hantu uri, bikarangira rero nawe uhize inzira yo kwiruka kandi ibindi bice bitari bwafatwa. N'ubushobozi bwa media. So reka tugende tukubaza kandi kabazo. Mwino minsi hari abarundi bamwe bashaka kwikika mu kiza, reka mvuge bivanye n'inyungu zabo mu gushaka gucanishamwe abandi abarundi ku barundi bitwaje amoko. Nashaka uvunira akaguha abarundi bariko baradukurikirana, mubona gute runo nk'uru rugamba rwo gushaka kudutandukanya bitwaje amoko buvyitwaramwo gute abarundi muri rusange? Imana ishimwe yuko abarundi ubunye aheshi sinaheshi twese twaratahuye yuko mu ngorane dufise mu Burundi ingorane y'ubwoko ntayirimo. Nibyo igihe cyose habaye akajagari haba hariho abantu tuvyumve kumwe, hariho abantu bakeneye guprofita muri ako kajagari, bakeneye kungukira cye kubyaza inyungu ako kajagari kariho karaba. Ibyo nabyo byabaye kuva kera, kuva ku muzungu. Umuzungu niwe yatangiye kuzana politike ya diviser pour régner, kuko burya iyo abantu maze kubacamo ibice biroroshe yuko bakontrole, biroroshe yuko ubatwara byoroshe. Kuvuga ati naka burya yaraguhigiye ko aza kukuyica akamaza akaguteranya na naka nawe agaca agenda kandi kwa naka ari karajya nawe ushonje. Naka burya yaguhigiye burya yavuze ngo ugize iminsi ngo umwiruka ko burya ashaka kukwitanga, sivyo? Abo bantu rero bagiye kugwana ku ruhande, wa muntu nawe agashaza akaja kuraba rero inyungu ziwe cha profita, sivyo? Bisa nuko uzana rero burya inyama ugashira ngaho, ushize inyama ngaho ugashuza n'imbwa, ugashuzana n'akagomba, sivyo? N'akayabo, sivyo? Uza n'imbwa ugashuzana n'akayabo, hanyuma akayabo na yambwa bigaca biba biragwana, bibaye biragwana, sivyo? Nawe ugashutora ya nyama, sivyo? Canke ukaja uwo mwanya ibintu biba biriko abase abitwa ko abo wateranije bariko baragwana, ugashuza nawe guprofita wawe canke kwitorera ivyo ushaka vy'iwawe. Mu Burundi rero nta moko abaho. Je ndi mu bantu bemeza neza yuko atamoko ico kibazo twarakirenganye ahari, ico cararenganye. Impamvu ni iyi, mbega ubwoko ni iki? Erega ubwoko ugiye muri Google bari yanyene babukireye bari abazungu niho bari manta Google barashizeho insobanuro isiguro neza y'ubwoko. Baravuga ati ubwoko kanaka n'abantu baba ahantu hamwe, n'abantu bafise origine imwe, bishobotse bavuka bakomoka ku muntu umwe, n'abantu bavuga ururimi rumwe, n'abantu bafise imico imwe, sivyo? None abo bantu mu Burundi babaheye, nihe ntara bafise ururimi rwabo, nihe ntara
bafise imico imwe. Twese mu Burundi turya kumwe. Twese mu Burundi tuvuga ururimi rumwe rwitwa Ikirundi. Twese mu Burundi twitwara kumwe. Ibyo turya niba aho tugiye ku isoko dusuma ibijumbu, ibirayi, umuceri turya bimwe. Mu bisanzwe twara ubwoko bumwe. Neza cyane. Ahubwo duteranya n'ubundi bwoko yari waguteranya n'ubundi bwoko bw'ikindi gihugu. Ko twebwe ubwoko ni bumwe. Nubwo rero muri kahise hari byagiye biraba. Hari byagiye biraba mugabo twaratahuye tugatahura ati nyamara ikibazo dufise. Finale masi cy'ubwoko. Ikibazo dufise ni iterambere ry'igihugu. Ikibazo dufise nico kurya tukaryama, nico kubaho mu mahoro. None wombwira gute burya hajya leta ibifise leta iyo yatsinze ibifise umurongo itwarira ku gihugu. Kandi itwarira ku gihugu ujya n'umugambwe leta ikomokamo. Umugambwe leta ikomokamo nawe nyene urafasha canke uraterera mu murongo igihugu gitwarirwamo. Sivyo? None uwo munsi umugambwe utwara ubutegetsi mu Burundi. Umukuru w'umugambwe ni wo mu bwoko ubu. Ibyo twise ubwoko canke ibyo abazungu bise ubwoko. Icegera ciwe ni wo mu bwoko ubu. Kandi ni wa mugambwe wamara imyaka myinshi uri kuragwana mu ishamba. Umuvugizi ni wo mu bwoko ubu. Udasangiye nawe bwa bundi bwa wa wundi yitwa ko twara umugambwe. Umunsi muri leta y'u Burundi inzego zose zirimo bwa bwoko bwose. Sivyo? Sivyo? None ico kibazo c'ubwoko wumva kihari mu Burundi? Nta gihari. Ikibazo c'ubwoko nticari kihari mu Burundi. Ntikihari. Kimwe gusa. Dutanze akabero. Canke abarundi batanze akabero. Kaba abantu bagomba guprofitira mu kavuyo. Tuzosigara turimye zibafu. Uwo mutego tukwiye kutawugwamo. Uwo mutego dukwiye gukora ibishoboka byose ntitugwemo. Twigengesere. Ubumwe bwacu bumwe bw'abarundi nibwo bukenewe kugira ngo tumve yuko ejo nibarasa muri centre ville. Urusasu kuvisi yakabaho ntantu namwe ndabona urusasu rufise amaso. Uhitana wari we wese. Nibatera grenade. Ntantu namwe ndabona grenade. Mu guturika icagura abantu ngo aba ni banaka nabo ni banaka. Byumvikana ati ejo nibarasa muri ville je nzohunga nawe uzohunga. Tuzovuma duhungira mu makamba atandukanye. Cyari tuzofuma duhungira hatandukanye muga twese tuzoba twahunze. Tuzoba uri muhira. Igikenewe rero no kumenya yuko Uburundi no kumenya yuko igihugu ni ikintu kigwanirwa. Ikintu kigwanirwa